hari igihe mu buzima bivanye n'ico umuntu akeneye canke umuntu ashaka gushika bimusaba gutakaza icari, bimusaba gutakaza ico wewe nyene Imana yamuhezagije. Ushobora kuba ubirose kubera wasambanye, ushobora kuba ubirose kubera watanze ama video uri gusa. Nje kukubwira ingaruka mbi iri muri ivyo bintu. Make sure you check this video. Welcome. We go. Welcome again my people kuri Darna TV YouTube yanje nawe. Welcome to my YouTube channel. Hi my people. Welcome again kuri Darna TV. Muraho mumeze neza. I'm overwhelmed with the love you are showing me, especially for my birthday. Everyone marijare, happy birthday. And I'm like, hey, it's my birthday. So merci cyane gose ko nako baritaba mama kado ya anniversaire nka Agapeo second edition. Abantu mutandukanye muri bigo bitandukanye muri ko murandungikira amahera kugira dushobore gufasha abajya abana. Ntarinjira nyene mu kuvuga ibintu biri seriye ngira mvuge kubera ko nagomba ndabasonda bahamagarire akaba ari igihe mbere bonye no video cyangwa utazi ko kiko kirakora. Turiko turakora ikigo cyitwa Agapeo second edition, aho abantu batandukanye bariko baritanga uko bashoboye mu bijanye n'uburyo kugira ngo dushobore kugenda gufunguza abana bafungiwe muri kwa Kaled kwera amahera badashoboye kuriha 5,000 10,000 ari zara yose turayakira. Numero ushobora kuyihamagara ko uje muri groupe y'abategura, ushobora kuyandika ko message ngira ubazi ngene bimeze byose kugira ngo umuntu ashobore kuguha ama detail. Cela étant dit, nkuko mwibonye muri introduction, reka tugende muri vif sujet du jour. Uno musiga tuvugane ukungene vyoroshe ko umuntu ata ubuntu. Nibaza ko dinyita ubuntu, murabizi ko ikirundi kingora so ukumvye ndiko ndavuga atari ivyo murazi ko mucamisha mu commentaire mukankosora. Tugira tuvugane ukungene umuntu atadinyite yiwe kubera ikintu ashaka mu buzima hama bikamusambura. Ivyo ngira ndabivuge mpereye ku ntahe y'ibintu vyambaye ko ndabaye nta bintu vyambaye ko. Dernièrement hari umugenzi yanyandikiye arambwira ati dada j'ai une opportunité ishobora kugufasha ukaronka visa ukagenda muri Australie ukabayo ubuzima bugahinduka kubera ko uraruhiye mu Burundi. Ninda ndashaka visa avyandike mu commentaire ati je shaka kuva kuronka visa wanyandikiye ngaho. So I was excited. I was like, oh that's good. Ndaryoherwa vyose ndavuga ati anye ibintu bigira bitese. Bashari gihe uri muri situation ukabona ikintu kije kumera nk'inyishu, ariko hari ukungene inyishu kenshi usanga imeze nk'ikintu kije kukwica. Turakwiye kugura amaso ku byo twita inyishu mu ngorane turimo. Turakwiye kugura amaso ku byo twita umuco mu mwijima turimo. Turakwiye kugura amaso kuba tubona nk'abantu baje kudufasha. Hari igihe umuntu ubona umenga ariko aragufasha mukaza gusanga uwo muntu ariko arakwicira ubuzima, ukaza gusanga uwo muntu ariko aragutakariza icuri, ukaza gusanga uwo muntu ariko aragutakariza dignité. Narababwiye kuri Darna TV sans filtre nzobivuga uko biri. Uyo muntu ambabarire vraiment muga numva no muvuga akaba nukuri yumve ko byarankomerekeje, ntajo byanambwa byarankomerekeje. So loka haranyandikira turagira rendez-vous bimeze gute bisa gute, ndamubwira avuga ati okay sawa. Munyuma tuvanye umutipa carayandikira nukuri ndababwira ama message ndayagira overlay, ama message ndayashiramo. Umutipa atangura kumbwira ngo nabonye ngura umudadu utesa ngura afise umugabo. Me was like ratification ama témoignage ndabaha n'ibintu biba vyarabaye. Ntagire umuntu acabaza ngo vyabaye canke hirya yejo vyarabaye. Jenda murabaza sinishoye atangura kumbaza ko umutipe yamumpaye ari we mutipe wanje. Ndambwira to ya je suis umutipe wanje urya n'umugenzi gusa twahuye ku marezo sociaux umufana wanje, there's nothing between us. Mugabo ntibisigura yuko afise umusheri. Loti partangura kumbwira ngo urabona ngo jewe ampa ama palmarès y'abantu yaronkiye ama visa. Cambwira ati nta kibazo je nzo kurondera visa kandi isi uri kuzogenda, mugabo urabanza umpe ngo 30 minutes gusa, iminota 30 yonyene ngo sinzorenza ngo urabanza umpe. Ndamwandikiye texting ngana gutya ndamubwira ati uwondi uwondi jewe reka ndababwira uwondi Dinahayo Marie Darlene inkundwa kazi ya Kristo, umwana kijijwe uwahisemwe yuko biduga bimanuka nzokwama mitamwo Kristo, wavuze yuko ivyisi canke abisi batonandukanya n'urukundo rw'Imana. Uri kumbeshesha jenze gusambana nawe kubera visa. Namubwiye nti hari gihe ivyo bintu kuri je ari byo vyari vyakamaro, hari gihe ivyo bintu kuri jewe nari kubikora ntiwari kwirirwa ntiwari kwirirwa uranabisaba, maze kubona ko ufise ububasha bwo kumpa ikintu igihe ntari bwamenye Kristo. Vyari ibintu bisanzwe cyane kubikora, ariko aho ngeze ntavyo nokora.
kuko naramenye agaciro, naramenye ico Imana yangize, naramenye ico Imana yashizemwo, naramenye ico Imana yampezagije. Si ugupfa gufata inyenyeri yanje, si ugupfa gufata uyu mubiri wanje ari ingoro yamwe muyera ngo mpe abantu uko bashaka, ngo bakoreshe uko bashaka bivaye n'ivyo nkeneye mu buzima. Shatse gushikana kenshi mu buzima twebwe abakobwa turiyonona reputation, turiyononera dignité kubera ivyo dushaka mu buzima. Ni bangahe muri mwebwe mwicaye mu bintu mwita ngo namamagaza, mwicaye mu bintu mwita ngo nivyo mwaronse mwarinze kubigaramira. Je ndibuka ko ari umugenzi yahora twenga turiko turavuga kera nyene nabibabwiye, naca ndamubwira ati none jewe sambanira wewe, agaca twenga agapfa. Mais c'était pas parce que j'étais fière, c'était parce que je savais que ibintu vyose ndonka naho ndabikura, c'était parce que je savais yuko apana vyose bien binini vyinshi sivyo. Reka ndababwira ikintu kimwe, nta kintu na kimwe kivara dignité yiwawe. Uno munsi twirirwa turabona abakobwa muza mukarira, basoye video yanje ndi gusa, vyagenze ukuntu, ariko ni kubera ry'amaero babaha, ni kubera ry'amadolari babaha. Ugaca wumva kubera 100 ou 200 dollars wofata video uri gusuka irungikira umuntu kandi ukumva ko biri ngo ni ibintu bisanzwe n'ibintu bigezweho. Muga mu nyuma depression ugira, umubabaro ugira uri mu cumba, agahinda ugira uri mu cumba kubera irya video warungitse ni kanini. Turabizi twama twumvise abiyahuye, twama twumvise abagize agahinda, twama twumvise abagize ibibazo binabiriya just because of amahera. Kandi kibabaje nuko ayo mahera nta migambi bayakoramo, nta migambo yakoramo, na mahera uruhira, na mahera aza kugupfira kubusa. Ucahamagara abagenzi bawe mugende mugira amashampanye, mugende mugira ibintu biryoshe, mwibagira ubuzima. Kenshi biva ku bintu bitatu arivyo ngira mvuge muri no video mpagarareko. Ikintu ca mbere birava ku kwigereranya n'abandi cane. Wumva umengo kubera abakobwa bose bagezweho bategerezwa gusohokera ahantu hari hayi, bategerezwa gusnapinga ama champagne, bategerezwa gusnapinga bambaye neza, bategerezwa kugura impuzu kwana kadandaza impuzu nziza. Ugasanga impuzu imwe ni 500,000, nta kazi ufise wirirwa mu nzu, ture weekend urasohoka tutabeshanya akazi kawe nakahe. Si ya dignité yawe wemera guta kugira ngo ushobore gushika ku vyo ushaka, si ya dignité yawe wemera gutakaza kugira ngo ushobore gushika ku vyo ushaka. Ica kabiri kibituma kenshi tubikora, gushaka kuryohera abantu, gushaka kwiyerekana ko nawe ufise, gushaka bambone nanje ndi mu bandi, nanje mezuku. Ica gatatu nuko ugomba ngo kugendana na flow y'isi. Nta gisirimo gisumba gusenga, nta gisirimo ninde munako urabona yuko ibintu bigezweho hari ugukizwa. Ntitubikore ngo kubera bigezweho, ariko nta kintu kiryoshe nko kuba mu Mana. Imana iraguha ibintu nawe utomenya yuko woba wararonse uri mu Mana. Imana irakuronsa ibintu ku gihe cavyo. Naratanze video heruka ndiko ndavushinga intaye y'ibintu nabayemwo, ingene vyanyishe, ingene vyambabaje. Mwibaza ko narose ama proposition bambwira ati ingo ndaguha ayo mafaranga uri hayo madeni uveho. Mwibaza ko narose proposition bambwira ati hey jewe ndi ngahe ngo dubonane. Mugabo ivyo nabona ko bigenda gutwara dignité yanje naravyanse. Ndemera mba muri ako gahinda, ndembera mba muri ubwo mubabaro. Uno munsi ndi mu nyishu, vuga ngo ndi mu nyishu. I have 4 contracts. Fise contract zine. Zine zitatu simbeshe, iyindi ya kane turiko turayisengera ikunde. Imana iri kwiranyishura nta dignité yanje ntataye, nta buntu bwanje nigeze nagumye ku mavi, nguma nsenga mu majoro yanje y'amarira narira ndirira Imana, nguma nsenga mu majoro yanje y'agahinda nagira agahinda kanje ndakereka Imana. Umubabaro wanje nawe yagira Imana yanje kandi nayo yamanutse iraza kandi iri kwiranyishura. Uno munsi mbayeho meze neza, uno munsi ndashimira Imana yuko ivyo bintu bitanyisha ariko vyankomeje. Ego nari gushobora guta ubuntu bwanje iyo visa nkayironka, mbega ndari kuyironkana amahoro. Hoho niki kinyasura yuko no yironka. Le pire c'est que quand j'ai demandé bambwiye yuko ntari uwa mbere, yamabigirira abantu benshi. Mugenzi, iyi video bikagushika gushikira, uriyizi ni Rwanda kuvuga izina, nukuri igihembo cawe mwijuru ni gito Mana, igihembo cawe mwijuru canke mu kuzimu kirahari. Kandi wowe ni Imana yawe igukiza umutima, idiringe nawe. Ikibabaje yita umukozi w'Imana. Yo Mana, hava mvuga ibitakenewe. Ikibabaje yita umukozi w'Imana, ikibabaje n'umupasteur. Ako kantu karandiye ndakamenye, karandiye mugabo karananyoheye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo hagowe igitsitaza kizovako. So bivuga ngo Imana iramufitiye uruhembo. Utihanye ngarukira Imana, ibintu ukora si vyiza. Harabagura aho hanze muri Australia bagiyeyo, ego babayeho ubuzima bwiza, ego mugabo barafise igikomere wabateye ko kugira ngo bashikana aho onya mwumve ko babanje gukomereka. Mukobwa uri kuranda buno munsi ubona umengo hagezweho kugendana n'abapapa babandi bakuze kugira baguha amafaranga ubuzima bubandanye. Ubona umengo hagezweho impuzu za 500,000 za 600,000. Ubona umengo hagezweho amafoto. You are living a fake life. Si wewe birakuruhije, birakurambiye. Ujyamana n'uyu no munsi, ukajyamana n'uyeje, ukajyamana n'undi hirya yejo. Ukumva umengo nivyo bigezweho, mugabo wewe nyene urabizi yuko bikubujije amahoro.
wowe nyene urabizi yuko biguteye agahinda, wowe nyene urabizi yuko mwijoro utakijyama kubera ivyo bintu uri kurabamo, ariko tu continue kubera iki nakayosha vura turetse kujana nakampaye nimero ibintu byo kurangirana abatipe byo kudandazanya. Sheri sanga hatujane kubera hari umutipe yakuntumye ugaca ugenda, uyo wundi araza kujyanywa ivyo wiwe aca agenda, ariko wewe ni uza kugenda kuruha, ni uza kuja mu vyaha, ni uza kugenda kumererwa nabi, kugwara ingwara tutazi. Amadamu mwirirwa murakorora, amadamu mwirirwa murakorora, mwirirwa muri yambika ivyaha ibi na biriya. Mana iyi video ndisiri kwiza kuraba abantu bake, ndisiri yuko muza kunuka mais je m'en fous, je vous parle de crise, je vous parle yo kugaruka. Reka guta ubuntu kubera ibintu, reka guta ubuntu bwawe kubera ibintu. Basha ibintu birahera kandi inzira zo kuronka ibintu ni vyinshi. Ego ibintu birahera, inzira zo kuronka ibintu mana yanje ni nyinshi. Utirura tubuntu bwawe kugira uronka akazi, urazi kuri qualifié, urabizi yuko uri qualifié, wariza ayo mashuri, ivyo bintu urabishoboye, mugakubwiye ngo ubanze umuhe kubera kutinya ubushomeri cyangwa ubushomeri bwakurambira ugaca wumva umengo wo muha. Urabizi yuko ico kintu barakigukeneye muragishoboye. Reka ndababwira ikintu kimwe, Imana izogupozisiona ahantu niyo wigenga ubuntu ukaguma uyisenga, izogupozisiona ahantu niyo sex ugira itogupozisiona, izogupozisiona ahantu nubwo buntu wataye butigeze bugupozisiona, izogupozisiona ahantu y'ibintu vyamaho apana ibintu vy'igihe gito bigaca bihera. Nukuri hitamwe Imana no munsi, hitamwe Imana no munsi yireke gukorere nayo. Mana we gutakaza ubwo buntu bwawe kubera ibintu numuruho musa utagira aho uzokugeza. Narabemereye ko je ntazobarambira, narabibemereye sinzobarambira. Video yanje ihereye aha. J'espère que message yanje yapashije neza, j'espère que message yanje wayitahuye. Ndagusengera ku Mana ngo ikoroshe umutima, wumve ko ntariko ndagutuka, wumve ko ntariko ndagukarira, ariko ndiko ndaguhanura, ariko ndiko ndagufasha. Narababwiye ko Alternative ije kubafasha kugira ngo mube ubuzima bwiyaguye buri epano, n'ubuzima buruhishije, n'ubuzima bubabaje. Kwama ico ukeneye cyose ukironka kubera wasambanye, n'ubuzima bubabaje buruhishije. Kwama ico ukeneye cyose ukironka kubera warungitse ubusa bwawe, wirungitse ifoto uri gusa, n'ubuzima bubabaje. Hagarikiraho, hari izindi nyishu urashoboye, urafise pouvoir muri wewe yo gukora ivyo bintu, urafise pouvoir muri wewe yo kuronka ivyo bintu uri kurarondera utiri urata ubuntu bwawe. Nico nagira ndakubwire, nta kindi. Video yanje ihereye aha. So if the first time you see Darna TV, make sure you subscribe kubera ko video zije kubigisha ni nyinshi cyane. Video ziza kubaha umuco ni nyinshi cyane, ama vlog, ama blog, and share this to someone you know ariko arasufferinga muri ubwo buzima. Je shobora kuba ntabazi muga ndayishira kuri YouTube, ushobora kuyibona kandi umuzi, kandi ashobora kubwira ati je vyaranduye vyarandamira buzigene ndabivamwo. Musharingira iyo video hama ndi ready kubafasha kugira ngo mubivemo. Abashaka kunyandikira nimero nayitanze ubwa mbere, ndi ready kubafasha. I need to help you kugira ngo mushobore kubivamwo, namba ro kubakompanya, kubereka mu rushengero hose kugira ngo ushobore kuva muri ivyo bintu. So thank you for watching this. Kindly subscribe, share and comment. Ciao, bye bye. Bahari kuri Darna TV azobafasha gutera imbere ni menshi. Utagize subscribe, sabone, uzoba uri kurahomba ibintu byinshi, uca ndaraho ugakengera ugira uwa mbere kumenya ivyo turiko turavuga.